nderekana mfise umwana wa mbere wa kabiri. Umwana wa mbere waranditse ngo byari bigoye kwitwa umuvyeyi muri ya myaka. Ndashaka kumenya byari bigoreye Constance yabyaye umwana wa mbere atabara n'umugabo. Oya, nari kumwe n'umugabo ahubwo impamvu byari bigoye nuko umwana ashobora kurira ndi mu bandi nakora yo ngombe nihere umwana wanje ibere nkaza mbona barajyanye inzara. Nigira kwa muganga kuri vagisa abandi bose bakambise gashavuga ngo banza ngo mureke ngo banze ngo bamukuriremo ngo atahane umwana muhira ngo izuba ritaraka ngo ntava murirako. Urumva nkasanga ndi mu bantu ndi no mu ishengero sinashobora konsa umwana kuko namvise akabere kanga nuko rero bahora ndamukuye bagakibaza ngo hewe ngo ni wawe. Urumva abantu mfise umwana bakabona ko ndi umuyaye ubwo buzima ndabubamwo nashobora guhura n'umuntu akambira hewe ni wabyeyi wa mwana ye ko yawagaye we ngo umugabo ngo mutwereke ngo tumupfunge ngo yarakoze ikibi. Nca nibuka igihe navyara umwana wanje wa mbere amari mwana na mariage oya mariage twayigize mu nyuma. Nca nibuka igihe navyara umwana wanje wa mbere ibitaro byose byarase kunyakira bakamfata nabi bakanshinyaguriza ngo ni bwa bukobwa ngo bagenda ngo ku mashuri uribaza uri kunda watesetse wamenetse nico gihe nama nibuka nkumva n'umushatsi uramvuye ngo ubwo ni bwa bukobwa ngo buja ngo ku mashuri ngo bugashoboja kwitega ngo ibigabo ngo buvuye ku mashuri ngo bugashobo barambikinda ngo umugabo wawe arihe nkasigura ati umugabo wanje sihari ari ku kazi mugabo araza ngo vugisha ukuri ngo nta mugabo ngufise gaca banyirukana ngo wewe bakandanga ngo ntiharagera ngo genda ngo burazunguruka aho bakanyirukana nkagenda kurindi vuriro naryo nyene baranyirukana. Ibaze ku ivuriro nagiye kuvyaraho ku mwana wanje wa mbere banyakiriye iturigira gatatu umuntu amperekeje hevye agakoma induru timwebwe ivyo muri mwo nibiki. Urumva bakamparirako impundi wacu haya yakurikiwe biciye mu musavyi wayo Constance niyo iduhaye umwana w'umukobwa yitwa Abibwami Ariana Zoe azoba udahangagwa mu izina rya Yesu. Nawe mwature ko ivyiza kuga commentaire mwagwa rukundo nyene mbese akurikiza amafoto abagaragaza bari ku bitaro kumuraba uno muvyeyi Constance niyo umwandisi w'indirimbo Iyo mana yamaye vyose angabiye ndayishimiye ibibondo twaronse turayishimye twese hamwe twaronse turayishima. Kiesi loko nzwa G5 Media mumeze gute murameze neza cyenda meze fresh kabisa ndi mpundu amarembe cyane kose mu nkundire dutera impundu duhayagize ndetse dushime Uwiteka kubera ko iduhereje amashimwe ndetse iduhereje impamvu ibihumbi byo gutuma twoshima Imana buri gihe. Niko bimeze izina ryanje Elma Love mwari mu nkundira huri hose mbaze ndakwifuriza ibihe byiza mbaze ndakwifurize umunezero abanyu mu vyawe ndetse no mwiterambere y'ivyo uri kuragenda ucamwe. Abari mu ngara ndababwire ati Uwiteka aracabibuka ndetse ntiyabibagiye ahubwo ni saha gusa itaragera vyose bizosobanuka neza na neza. Ndabaza ni inkuru nziza ni inkuru nshasha inkuru y'umunezero natanguye ndirimba mvuga ati iyo mana yamaye byose angabiye ndayishima. Reka dushima Imana kubera ko ni gake ndetse umuntu agenda kwibaruka ayumva neza yuko biza kugenda neza bose bagenda bafise ubwoba ariko Imana ikagufasha ukabivamwo impundu amarembe ndetse ukarokoka. Yitwa Constance niyo ariko kandi mu muzi ku mazina menshi ibivanye n'ibikorwa yagiye arakora bivanye n'ibintu yagiye aracamwo ndetse byinshi ibikorwa vya filime yagiye arabahereza indirimbo mpimbaza yagiye arabahereza. Uno munsi niwe tugarukanye mu nyijwi cyo gutazira n'umunezero mwinshi cyane tumubwira ati felicitation kandi usubireyo ntihababa usubireyo uti nta mahwa neza na neza.
aherutse kwibaruka mu masaha make cyane ari nyuma ahise aronka ikibondo ndetse aronka umwigeme ubona neza yuko umunezero wari wose aho yaramaze igihe ari mu gaciro cyane. Abantu benshi bakibaza ati ese Constance kumenga si hari ameturia ari mu biki, kumbe yari yibitse ko ikibondo. None ngiki Imana iradufashije akira abonetse. Kuboneka kw'iki kibondo ibyatangaje abantu benshi ndetse ibintu byakomeje kunezera bose bagiye barabibona nuko umwe mu bakinyi bamuri hafi cyane ndetse ubona neza yuko bacanye muri byinshi, baciye kure muri ibi na biriya ndetse atigeza mwinuba, yabaye hafi yiwe nawe ni Fanny Lavine ndetse na famiye yiwe yose, aho ndavuga umushinga ntahe wiwe Noraske Ntare wa gatandatu Solution Man babaye mu bambere gushika ku bitaro aho yibarukiye uno mwigeme, ndetse babona neza yuko bamukurikije amajambo menshi meza yo kumutazira, amajambo menshi meza yo kumuhezagira no kumuha ikaze ndetse kandi ku yindi ncuro mu muryango, aho ubona neza yuko umunezero wari wose bari bamwishimiye ndetse bishimiye ikibondo. Bamwe bati ese koko buno bucuti bwa bumeze gute ko tutigeze tubona Constance kwa Fanny Lavine, ariko kandi mumenye neza yuko ntabwo ari buri kintu cyose kigomba kugaragara, ntabwo ari abantu bose bagiye kwa Fanny Lavine bose mwabonye, hari abandi bagenda bitaba ngombwa ko batangaza. Rero wumve neza yuko ubucuti buri hagati ya Fanny Lavine na Constance ndetse ari ubucuti bukomeye cyane. Tunabibutsa neza yuko Constance ari mu bantu batangiye gukoresha Fanny Lavine mu gisata cya filme ndetse akamuhereza platform, akamukuraha akamushira ahandi gushika yaho Fanny Lavine asobanuka aba umuntu mukuru ndetse ubaneza yuko ari mu bantu b'ibitinyiro muri filme ndundi dufise. Icyifuzo canje nuko twese muri commentaire twamuhunda amashugwe tukamuha ikaze uno mwana mushasha batuzaniye kino kibondo gishasha ndetse Imana itugemuriye, tukababwira neza yuko ahantu hose hari impundu haba hari umunezero. Ubwo rero turifuza impundu zanyu, turifuza yuko muduhunda amashugwe menshi muri commentaire kuri Constance, ariko kandi no ku Mana yo yamushoboje akava hariya. Ama comment ni menshi ndetse ibivugwa ni byinshi kuri post Fanny Lavine yanditse agaragaza umunezero ndetse ubona neza yuko yishimiye kubona yuko haya wiwe yoba aronse muto yiwe yoba akurikiwe. Niko bimeze. Izina ryanjye ni Elma Love Mwarimu. Sasa Fanny Lavine yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook amajambo waneza yuko yari amajambo atari magufi ariko kandi meza cyane yo gukeza uno muvyeyi inyuma yo kuva mu bihe bibabaje cyane ndetse biba bitinyishitse kuri abacanke bariya akatuzanira ikibondo. Fanny yanditse avuga ati impundi wacu haya yakurikiwe biciye mu musavyi wayo Constance niyo iduhaye umwana w'umukobwa yitwa Abibwami Ariana Zoe, azoba udahangagwa mu izina rya Yesu. Nawe mwature ko ivyiza kuga commentaire mwagwa rukundo nyene ndetse akurikiza amafoto abagaragaza bari ku bitaro kumuraba uno muvyeyi Constance niyo umwandisi w'indirimbo nyinshi zagiye zirakundwa Mpimbazamana ndetse n'umwandisi wa filme Iyeriko n'izindi nyinshi. Mukuzi wa G5 Media nkundira muri commentaire yawe utemwo amashugwe menshi dukeze uno muvyeyi ndetse tumubwire neza yuko iki Imana yateguye ntawo gipangura kandi koko ibyabaye n'umunezero kuri twese. Wakiriye gute kuno kuba hafi kwa Fanny Lavine kuri Constance mu gihe havuzwe amajambo menshi, havuzwe byinshi, ibi nabiriya byakomvye kubaca intege ariko ubucuti bugakomeza? Commentaire yawe iremerewe. Izina ryanje ni Elma Love Mwarimu. Murakoze. Nderekana mfise umwana wa mbere wa kabiri. Umwana wa mbere waranditse ngo byari bigoye kwitwa umuvyeyi muri ya myaka. Ndashaka kumenya byari bigoreye Constance yabyaye umwana wa mbere atabara n'umugabo. Oya, nari kumwe n'umugabo ahubwo
impamvu byari bigoye nuko umwana ashobora kurira ndi mu bandi nakorayo ngo mbe nihere umwana wanje ibere nkaza mbona barajyanye inzara nigira kwa muganga kuri vagisa abandi bose bakambise gashavuga ngo banza ngo mureke ngo abanze ngo bamukuriremo ngo atahane umwana muhira ngo izuba ritaraka ngo ntava murirako urumva nkasanga ndi mu bantu ndi no mu ishengero sinashobora konsa umwana kuko namvise akabere kanga nuko rero bahora ndamukuye bagakibaza ngo hewe ngo ni wawe urumva abantu mfise umwana bakabona ko ndi umuyaye ubwo buzima ndabubamwo nashobora guhura n'umuntu akambira hewe ni wabyeyi wa mwana ye ngo yawagaye we ngo uwo mugabo ngo mutwereke ngo tumupfunge ngo yarakoze ikibi nca nibuka igihe navyara umwana wanje wa mbere amari mwana na mariage oya mariage twayigize mu nyuma nca nibuka igihe navyara umwana wanje wa mbere ibitaro byose byarase kunyakira bakamfata nabi bakanshinyaguriza ngo ni bwa bukobwa ngo bagenda ngo ku mashuri uribaza uri kunda watesetse wamenetse nico gihe nama nibuka nkumva n'umushatsi uramvuyeko ngo ubwo ni bwa bukobwa ngo buja ngo ku mashuri ngo bugashoboja kwitega ngo ibigabo ngo buvuye ku mashuri ngo bugashobo barambikinda ngo umugabo wawe arihe nkasigura ati umugabo wanje sihari ari ku kazi mugabo araza ngo avugisha ukuri ngo nta mugabo ngufise bagaca banyirukana ngo wewe bakandanga ngo ntiharagera ngo genda ngo burazunguruka aho bakanyirukana nkagenda kurindi vuriro naryo nyene baranyirukana ibaze ku ivuriro nagiye kuvyaraho ku mwana wanje wa mbere banyakiriye iturigira gatatu umuntu amperekeje hevye agakoma induru uti mwebwe ivyo muri mwo nibiki urumva bakamparirira ko